turabahaye ikaze cyane bakunzi ba Rwose TV turi mu kiganiro ca Science et Technology mwamaze kubona cyane je nyine ndakibashikiriza uno munsi nkuko musanzwe mwimenyereye ni kibiganiro tumaze imisi dukora bimeze tuba dufise umutumire ariko ikiganiro cy'uno munsi nabanda ndacita ko kimeze nk'igice ca kabiri c'ikiganiro duheruka gukora aho twarabiye hamwe ngerageje kubibutsa ukuntu ubuhinga ngurukana bumenyi internet muri rusange iriki irahindura ubuzima ukuntu ubuhinga canke ya science et technology twama twavuze iriki irakoreshwa mu masektor atandukanye y'igihugu haba mu ndero haba mu by'urudandaza haba ndetse n'abanyabiro bakayikoresha cyane no musi mutumire turi kumwe n'abanyarara tuyagira kuri ivyo ariko uherutse twavuganye ku byo kudandaza guhanana ibidandazo biciye ku murongo ivyo benshi bakunda kwita e-commerce canke le commerce en ligne uno musi wewe kumbura haba yivugira sa solution ntitabe tubivuga cyane canke aravyivugira ni waza ni solution tu le maîtrise beaucoup ariko imbere yavyo se komanda muhe ikaze yidondore neza je nitware nazo Yohani Lionel nkaba sanzwe ndumwe informaticien akaba ariko kazi kanje ka misi yose mwakoze kunyakira muri studio yanyu kandi mbonesa neza cyane sinzi cyane murawe ikaze Lionel no munsi reka mpamve ntangura kuri kino kintu bumvise ko mu informaticien ariko informaticien bari mu baratandukanye cyane bafite ama formation canke atandukanye des branches zitandukanye no munsi mu informaticien ki je ndumwe informaticien akurikirana cyane ibintu bya mu gifaransa novuga bya conception de logiciel donc gutanga uburyo bushobora gutuma abantu bashobora gukora ibikorwa byabo banyarukije bakoresheje ubuhinga bushasha bwa mudasobwa yego ubuhinga bushasha bwa mudasobwa ngira ngo murumva neza ko nimwadukurikirana muri kino kiganiro muza kuhatahurira ibitari bike aza kudusangiza uno mutumire wacu Lionel reka mbere kuri kino kibazo ndamubaza mbega Lionel ibintu nk'ibi byo gusangiza abantu ibyo biciye mu bwo buhinga wabitanguye ryari maze imigire ingana guti domaine ya science et technology novuga natanguye cyane kubitangura nami ndabikunda guhera niga cycle supérieur ubwa natanguye kwitangura cyane gukoresha inyabwoko mwaka wa 2018 natanguye kwiga gukoresha informatique nari nanguye université direct Tanganyika niho kuva ico gihe niho mwatanguye gutangura gukora kugira ama solution mashasha natanguye kwiga ubuhinga bushasha butuma umuntu ashobora kuzana inyishu z'ibibazo bimwe bimwe abarundi baba bafise cyane n'isi yose none koko reka tumere nk'abafatira aho nyene koko umurundi uno munsi ni gute wamwumvisha yuko kuko wowe namaze kumva ko bitaho ni gute wamwumvisha yuko ubuhinga n'ubumenyi science et technology zishobora guteza imbere igihugu icyambere nuko bituma umuntu ashobora kuronka ivyo yifuza mu mwanya mutoya ubu turiko turavugana ngaha ama image yacu ishobora kuba ari karabwa n'isi yose naho ni kubera iki ubuhinga bumurukana ubumenyi bwashitse mu minwe yacu ubu turiko turavugana ubu information novugira nyaruka cyane turabona mu réseaux sociaux que ça soit YouTube Facebook n'izindi inkuru usanga inyaruka cyane rero ni navuga ati abarundi rero twese twoshobora gufatira kuri uwo muvuduko wo guhanahana inkuru bigatuma dushobora no gukora ibikorwa byacu tunyarukije nico gituma nashatse yuko ubwo buhinga bwotangura cyane duhereye hasi mu ndero ikaba ku mashuri cyane mu masi muri santé ahantu nyene donc ushobora gufasha umurundi wese n'undi muntu kirema muntu donc ubwiriye kuvuga uti mu ndero tugahera aho nyene hasi canke mu buganga kumbure n'ivyo bisata bikunze kuboneka ahantu henshi n'amaso abona ati ahantu hamwe ibintu byo kwevoliwa n'ubuzima bw'umuntu bwoca waronkera akoyo wogerageza kutubwira gato ukuntu ubuhinga bwokora kwa muganga canke mu ndero boneka mbere nko kwa muganga murasa gusozerera ku ndero yego ndaza gusozerera ku ndero ni naco gisata nkunda cyane kuko nico tunava tuyaga reka mbere kwa muganga hariho mu Kirundi hariho ama service batanga hariho dufate nko kwakira umurwayi gukurikirana amafishe kuyakompleta n'imine kumurika muri urgence ujya mwanya wose bitwara iyo bariko baravyandika n'ikaramu biratwara umwanya kuko misi yose kwaje bashobora gupasa nk'amasaha 3 bariko barama archive bataraturumwa mugabo avec les nouvelles technologies umuntu amaze gupasa ku ivuriro rimwe ryo mu Burundi ushobora gusanga mu Burundi bose amaze kuba azi ivyo navyo bose tuba twavugiye kwa muganga cyangwa tuba twagiye kwicankisha no kuvuga abarundi bose basanzwe barangizwe
information zabo ziba zihari agwaye bashobora basanzwe bazi iti irendotere group sange yirigwe kuko hari igihe umuntu ashobora kugwara akagera ku rugero kuko adashobora gutora ubwoko bw'umugwa w'amaraso yi mugabo mu gihe biba biri bien informatisé biri quelque part ça sert aussi ariko nicyo bataka kandi icyo nzi cyo nuko hariho n'ubuhinga bwa intelligence artificielle bushobora no gufasha abaganga bigatuma bashobora gutora inyishu n'imboga ku bagwayi babo nirakudoma kuko ina intelligence artificielle arona bacumbise ubunyene nanje naco ntaho ushatse kuvuga ahubwo tuza tukigira kiganiro ubundi muri kintu cya intelligence artificielle kumbe gice ko baravyumva abakunzi bacu tuzogiganira intelligence artificielle ni ubuhinga baha imashini nyabwonko canye ibindi bikoresho byose bigatuma shobora gutanga inyishu ku bibazo bimwe bimwe abantu bari bashoboye gukora manuel mugabo byo ziyakibikora d'une façon novuga automatique yego simbira gato nakundero kundero vraiment aurecha ndanaryo ego ndakunda cyane ikibazo c'indero kuko ni nayo nkingi y'iterambere y'igihugu kundero namwe murabona kw'ishure que ça soit ko muri mashuri mato mashuri yisumbuye eka ndetse mbere na kaminuza hariho impapuro nyinshi tuza kuronderayo ama attestation yo kuja kwishura kuri kurindi ashobora kuba cyo novuga ibyo mu ministère ama information menshi tukenera kwishura kandi abarimu bariko barabikora hari gihe batwara umwanya munini donc atebwe nk'abajene turashobora nko kwiyumvira inyishu ishobora gutuma ivyo bikorwa byose bakora iminwe bakaruha batwara amajoro menshi bagashobora kubikora uburyo bworoshe kandi bunyarutse kandi bunizewe yego reka tugireko tunababwira abakunzi bacu yuko no munsi ikintu aba tuyagako ni ikinyene cerekanye n'indero aba tubwira ico no kwita la solution canke inyishu yazanye inyuma yo kuza guhamba nakanda natubwira n'ikibazo kumbure baranabonye ati nozana rero inyishu irashobora kugira icyo ifashije mu ndero nico daba tuyagako no munsi aba tubwira ati mbega iyo nyishu yiwe igisanga aho kumbura izindi nyishu izisumbije iki nivyo tugira tuyage ni kihe kintu umaze gukora mu ndero y'uno munsi canke uvuga ati jewe iki kintu cofasha ndamaze kugikora kandi nagikoze mbonye ingorane kanaka ingorane yari iyi kerete la solution umbaje ikintu maze gukora mu ndero narize amashuri muri domaine iyi nyene turiko turavuga ya science et technologie muri science et technologie kintu nakoze nariyumviriye niga mwaka wa gatatu wa university ko noshobora gukora cyo no kwita nka application cyangwa logiciel ishobora gufasha mu bintu byo gukora ibikorwa ku ishuri cyangwa ama operation yo ku ishuri yose no kuvuga guhera kuyandikwa ry'umunyeshuri kumurosa ishuri aza kwigamo amapema y'ama minerval no kuvuga amahera agenda arariha kutora amanota yiwe kubika ama information yiwe muri kahise kumenya ko amashuri yagiye aracamo kuorganiza ivyigwa by'amashuri gutegura ibibazo imimenyerezo ni en tout cas ni solution iri un peu plus complexe en tout cas ishobora gufasha mu bintu byinshi gushika naho ishobora gutanga amabiletu y'abanyeshuri mu minota nk'itanu gusa mu mwanya muto y'icane ugasanga abanyeshuri jana ashoboye kubakwa amabilete bari ordonné alors que umuntu ariko arabikora n'ibintu ashobora gufata nk'iminsi 3 gusa nk'abanyeshuri jana nyaburyo ukarikira moyenne yabo pourcentage yabo karondera wa mbere wa kabiri ukaba classe yashobora gutwara iminsi 3 tukamugaba avec la nouvelle technologie yashobora gutwara 3 minutes cyangwa umwanya muto y'icane ni munsi y'umunota wose yego ati niyo nyishu wazanye muri cyo gimaze kubona ati utumwigisha arahangayitse niba ari karakora ari ama bulletin abigisha kumbura baje bavyumva travail de bulletin c'est pas faire simple barabizi ko bishobora kuba bigorana ta avec ma solution nakaravyo moins d'une minute murabyumva karakanya gato cyane no musi none ndio karabikora ko kudandaza karabikora ku gishure kanaka ashaka kumugurira iyo logiciel iri en ligne open source kuma kunda kubivuga iri access gratuit bimeze gute gushika ubu haracari ivyumviro byishaka kongeramo kubera ni logiciel ishaka ko izofasha abarundi bose sinavuga ngo iri kiradandaza cyangwa iri kirarondera abakiriya kuko ni muri we gusa ikintu ndiko ndakora ubu abantu bumva bashobora nko guterera ivyumviro kuri ico gikorwa bashobora kuza bakavuga aho kongeramo iki reka tubikora nuko reka dusaba uruhushuko kuko icyumviro canje nuko iyo solution ishobora nko gufasha nkajya bagira navuga gute
ntajya nka ministeri bikeneye nk'ama information ku mashuri itirirwa iragenda ku ishuri rimwe rimwe ishobora kuronka ayo ma information kuri accès à internet ikaba connecté nko mu Burundi bwose ibyo nabyo nibaza ko ari ibintu bikunze 2020 izohera en tout cas maze kujya nk'amatest. tuvuge ko uno musi Lionel azanye ino nyishu mu bintu bya mu gisata kijanye n'indero ariko ibisigura ko atazindi zihano no musi hari izindero disere ziriko zirakora kandi zikora ibintu nk'ibyo sinzi ko ntunoyivuga neza mu Kirundi ariko mu Gifaransa ntibavuga ngo quelle est la valeur ajoutée yico kintu bavuga ati Rwanda c'est la meilleure des meilleures solutions. Dire le Rwanda c'est la meilleure des meilleures solutions bari nko kwishima kuko ababikoze ni bakuru banje bari babizi cyane sinavuga ko abandi bari ariko ni bakuru cyane mugabo kuko banje kubona ivyo bakoze ni wabikora inyuma yawo muri no monde ya technology hari akantu ka evolution hari akantu wibikira ataka akantu kaje kubera ko nabonye faye mu bintu byabo bon ngitangura kubikora sinarinzi ko ari abandi ariko hari abagiye bambwira nanje ndiko narakoze igikorwa nyinshi gusa je nuko ico nzi cyo nuko je nakoreye ku ma domaine menshi y'ishuri kandi solution yanje irashobora kongerwa k'ibindi byoroshe mu gihe inzu zindi usanga zakorewe igikorwa kimwe ugasanga yakozwe nko kugira ishuri nko kugera bibliothèque gusa y'ishuri kanaka cyangwa ya bibliothèque kanaka mugabo jewe izo domaine zose ziri mu gikorwa kimwe kandi zashobora no kongerwamo n'izindi kuko iratanga n'uburyo no kwita ibintu twita hanini mu sindabi Kirundi saco nzi mu bwacu cita API donc tuzitama donc yashobora gutanga communication n'ayandi ma platform ya mu buryo buri security ku buryo bw'uko niyumvira yuko nko mu myaka iri imbere umuvyeyi wese ashobora nko kuba ari connecté kuri n'ishuri igihe akoresheje telefone yiwe akamenya ko umunyeshuri yatonze ku ishuri none yatonze ku ishuri akamenya uko indero yigenderagira nyamba ariko baramukura amanota mu ndero iki wa mutuma umuvyeyi kugira ajya amajourno ajya amakaye de contact école ashoboye kureba muri telefone yiwe naho ari kugaza ngira ngo nawe yabuze umwanya muhira ashoboye kumenya ati umwana wanje nta gifaransa ariko arumva reka ndamurondere kuri igifaransa ko yoguma yibona muri telefone yiwe muri kazoza nzojongera tuvuge tuti niyo solution uno musi ishure ryoza ati turashaka iriya logiciel wakoze ntiwoyitanga kubera ko ari ibintu bitara bon haje ishure ntibikeneye cyane twovugana mu gihe nosanga batansaba amananiza bashobora kwikoresha nta kibazo nimba atari banga amananiza nayahe bo gusaba kumva ati nivyo ukunda bamurarindiye ubu habamo umuntu ashobora kukubwira wavuze ko solution yawe uzoyitanga ku dukeneye rero uze widushire ku ishuri wacu hama wimenye ibikoresho byose wimenye ama equipement ama serveur ama câblage réseau antika gushika ubusindara mu ngo buryo bwo kwigira kandi ishuri ryo uvuga turi capable yo kwigurira materiel turi dukeneye solution yawe ushobora kuza kuyidwa tukayitesta tukangaba nashobora kwakira nibiki ibintu bya compagnie solution yawe kugira ibe usage tangure gukora bon pour le moment nk'ubakimbure nk'umudirecteur w'ishure cyangwa undi muntu ari wese ariko aravyumvira avuga ati OK je peux avoir besoin de ce type akamfasha iki kintu kuko le matériel nkayivuga bon pour le moment novuga ati ibintu bikenewe cyane avuga nka serveur mu batabizi ni machine nyabwonko ituma izindi mashini zishobora kubika kama information kugira umwarimu nyambaye karakora nyamba bikoreye muhira aje ashika ku kazi abibike ivyo yakoze ku kazi hama abandi bashobore kubibona bashobore kubikoresha donc iyo ni machine ito serveur hakaba câblage réseau donc ni ama installation akora n'aba informaticiens bize réseau no kuvuga interconnexion muri ayo hama nama mashini nyene bivanye no kujya shobora gukoresha nibaza nta mashini bazokoresha yo babizwi sivyo ninda gusaba kuko ntibabikora antuka umurundi umubwiye ati ndaguha ikintu kuri gusa abazi ko niyo mashini iri imwe yawe yego cyane nibutse bakunzi ba Rwose TV cyane cyane abantu bakurikirana kino kiganiro cha Science et Technology yuko turi nko mu gice cya kabiri cy'ikiganiro duheruka gukora aho twari ko turarabira hamwe ukuntu ubuhinga ngurukana bumenye canke internet tuvuga ibikorwa bimwe byahindutse bikaje aho twita ngo en ligne ico gihe twaganiriye tuvuga ko ibintu byo kudandaza abantu baske bahanahana ibidandazo kandi bishoboka muri bukana umutumire twari ku muno munsi twagiye muri education mu ndero turiko turayaga ukuntu indero y'uno munsi ubuhinga ngurukana bumenyi bushobora kuyifasha kugira itera imbere aho mutumire wacu avuga ngo ni kugira tukore mu mwanya muto twara dukora dukoresheje umwanya munini cyane
ariko Lionel ngerageje kubaza gato ni iyo solution uri kura develop no munsi niyo yonyene iruhande ya education nta yindi domaine ukoreramo bona ndazikora mugabo nyinshi navuga ziba ari z'abakiriya banje abakiriya banje bambwiye je ndafise nka turafise ka association turabitse utuntu twashaka kuza turadukurikirana abo ndashobora nama ndabafasha bariho maze gufasha tuvuge tuti uno munsi Lionel afise vision izi muri futur muri futur cyambere nkuko nkunda indero ndakunda no kwiga nitegura ko bikunze ndashobora kubandanya niga amashuri kugira nifuza kwiga data science ibintu bijanye n'ama science de données iyo shaka kubandanya niga uburyo bubonetse kumbure umuntu yabaye adate kubera igahise mwico kintu ico kira cyo gifana na bya bintu yari karavuga cyo gifana cyane kubera mere nk'ubi vuga mu rurimi abarundi baba dutahura hananje sindiko ndabutahura mu bisanzwe navuga gute les sciences de données donc si shoye kugitabura neza mu kirundi cyane science de données mugabo ni mugoye abivuga ni na information données la information mengo ni gifaransa amakuru kanaka umugwi w'amakuru ari ahantu nimba ari nko kwa muganga igitigiri cy'abagwayi bafise igituma ndabishaka cyane ni domaine mwe interesa cyane kuko iyo umuntu mufise ko amadone menshi urashobora kumenya comportement yiwe ibintu byinshi urashobora gutuma udaho ibintu byinshi kuko nk'ubu nka Steve Nyambiri ga mu Burundi ishatse kugira rusansuma nuko haba hari ikintu bakeneye kumenya mu Burundi kuko birafasha kugira classement igihugu abantu babaho barakunda kwiga bafite amashengera ya nama information nayo usanga biriko birakorerwa ku bantu benshi umuntu adashobora gukora n'umutwe cyangwa n'ikaramu yego reka tuvugabe tusozerera kuri kino kibazo mbega uno munsi Lionel ni abakeneye gushikiyo kuri kumbure wanatubwiye nandi mavision ufitiye application yawe sinduko no badayita application cyangwa ikamvuga ati inyishu c'est une solution wazanye mu ndero ama vision yandi yafitiye uyifitiye uno munsi ni iki kintu wowe ukeneye cyane kuvuga ati iki kintu je kibonetse j'arrive hajya mbega aho ico kintu no munsi Lionel yo cagisaba magic nkeneye ibyo nkeneye ni byinshi mugabo kwa icyo nkeneye antuka ni sokre yiwanje antuka gusa ikintu nyamukuru nkeneye ni sokre yiwanje ikintu nyamukuru nkeneye ni sokre yiwanje abantu kumbure rero bagora gutahura ati none iyo sokre ikimufasha kubiduza gute bya bintu ikimufasha gushiramo ya intelligence artificielle gute muri cyaki yagavuga ati umuvyeyi yoshobora kumenya correspondance hagati yiwe n'ishure abicishije kuri bya application yo sokre kunza ari banga bicaye gufasha gute ubunyene kuvuga ngo ikintu nkeneye n'abanki umutima wanje kuko ico nkeneye uno munsi sico nzoba nkeneye ejo ushobora guhinduka kuko ndi umuntu uyu munsi ndashobora kuvuga ati ikintu nkeneye kwiga ejo nkavuga oya kwiga nasanze biruhisha nkeneye kuza gufasha abana bakiri bato nkeneye kuja kwigisha urumva ikintu nkeneye kirashobora guhinduka umwanya n'umwanya ariko hari cyari ikintu keneye kugira ngo la solution ibe améliorée kugira solution ibe améliorée icyo nkeneye ku muntu n'icyo nkeneye kuri jewe nyene kuko jewe nyene ndashoboye ko naba ndabikunda naba nagiye gukora n'akaraka nkakorera ibihumbi 10 ayo mayihumbi 10 nzoyazana ndayinvestise muri projet yacu projet yanjye itegereze gutera imbere kuko mvuze ndindiriye ubundi aze kumfasha no kwama ndindiriye ego reka sozere ndababwira ko ikiyago cuno munsi cacu twariko turayaga muri plateau no munsi ukuntu indero ishobora gufashwa n'ubuhinga ngurukana bumenyi kumwe twavuga ko n'urudandaza en ligne nago nyene ruba n'indero ko ubuhinga ngurukana bumenyi buyigiyemo yuko ibisata bitandukanye bigize iyo ndero haba iby'abanyeshure ibyerekeye abigisha ko byotera imbere gucyo ugasanga science et technology kumwe twahora tuyivuga apana mu majambo gusa ahubwo tubishize mu bikorwa gashoye gufasha igihugu kigatera imbere kigashika kure cyane reka sinzi kwa akajambo umutumire wacu hava kanyuma arenza ko hamatu je ikintu cya mbere nosaba nuko nobashimira cyane kucyumvira mwagito cyo kumumira cyo nico kintu cya mbere shimwe amatumira undi gwaruka gukurikirana ibintu bya science et technology bakabikunda cyane bakabishiramo inguvu kugira ashobore gutera imbere kuko n'ibindi bihugu twemera byo muri
cyane cyane byo mu Burayi nuko ugwaruka rwaho rwagiye hamwe rurakoresha inguvu uburyo bari bafise barakora ivyuma tubona ubu baradevelopa za YouTube muri ko muratubona kuno munsi baradevelopa Facebook mutubona kuri uyu munsi baradevelopa antuka sinibaza nta mu mateknoloji yose tuzi cyane ubu nta nimwe yakozwe n'umuntu ashika imyaka 20 kiretse izagiye ziragurwa n'abantu nka kuko bamaze gutera imbere sino zakunzwe n'abajene natwe abarundi nibaza ko natwe turashoboye nubwo turabarundi yego ndiko ndagerageza kumwumviriza asozere ku kintu citwa innovation kandi iyo innovation cyangwa gukora ikintu gishasha biri mu gwaruka ahakuru havuze ngo nta muntu ashikana imyaka 40 ibi bintu tubona bishasha yabitanguje ahubwo abo banyene bakuze babigura ariko byakozwe nabo bantu bakiri bato reka dutimire cyane umutumire wacu uno munsi Lionel twizera ko n'ukindi gihe tumutumiye kugira ngo tuyage ku kiyago nk'iki cha science et technologie muzotwitaba ego ahubwo ndabasanzwe ibyo umunsi nagazo bibane kuvyerekanye na intelligence artificielle urakoze cyane abakunzi bacu barabizi cyane dukorera ku byo bagenda baradusaba ku biganiro tubagenda barabona bagenda baratusaba bati muzo tuvugire kuri kino kintu niki nizera ko bazogikunda ko bamaze kumva ko ari umuti nawo nyine ushaka gufasha igihugu mu iterambere bice muri science et technologie ndabashimiye cyane bakunzi ba Rwose TV cyane cyane abakurikirana ikiganiro cha science et technologie naho utaha dusubiye tubonane ku munsi nk'uyu murakoze